Imana ihabwe icubahiro. Bwana asifiwe. Tugizwe no kwibagira ko turi muri ino si. Sisi kinachotufanya ni kusahau ya kwamba tu ulimwenguni. Abisirayeli nabo baribagiye. Waisraeli nao walisahau. Imana bakuye muri Egiputa ibajabutsa uruzi rutukura. Mungu kawatoa Misri akawafikisha mto mwekundu. Imbere babona uruzi, nyuma bakabona ingabo za Farao. Mbele waliona mto na nyuma wakaona jeshi la Farao. Imana bakorera igitangaza ngo itari bwigire gukora. Mungu akawatendea ishara ambayo haijawahi kuonekana. Ariko bashitse hakurya baribagiye. Lakini ngambo ya bahari wamesahau. Baridodomba, wakaanza kunungunika, baratuka Imana, wakamzihaki Mungu. Ivyo vyose bibagira aho Imana yabakuye. Hayo yote wakasahau alipowatoa Mungu. Tugiye gusoma amajambo. Tunakwenda kusoma maneno aboneka mu gitabo cyo guharura. Inapatikana katika kitabu cha Hesabu. Sawe Samuel ashika hano kugira ngo adusomere. Musi ndugu Samueli afike hapa aweze kutusomea. Gitabo cyo guharura igice cha 13 ku murongo wa 25 gushika. Kitabu cha Hesabu 13:25 hadi gushika 33 hadi 33. Arachasoma 14 ku murongo wa 1 gushika ku 9. Atasoma 14 mstari wa kwanza hadi 9. Imana ibahezagire. Bwana wabariki. Turasoma mu izina rya Yesu. Ni ku rupapuro rw'172 ku bafise Bibiliya idasubiyemwo ikirundi. Umutwe w'amajambo uvuga ngo inkuru y'abatasi bagarukanye. Nuko bagaruka hashize iminsi 40 bavuye gutata ico gihugu. Bashitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli i Kadeshi mu bugararwa bw'Iparani. Babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka n'ivyo bamuye muri ico gihugu. Babarira Mose bati twarashitse mu gihugu wadutumyemwo, kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki. Kandi ngivyo ivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi bisagara vyaho bizitirijwe inzitiro z'amabuye, kandi ni binini cyane. Eka mbere twabonyeyo Abanaki, kandi igihugu c'Inegebu kibamwe abamaleki, n'umugamba waho ubamwo Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, kandi abaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani bo n'abaherereye kuri Yorodani. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko baraduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase, bati igihugu twanyurangiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye ibigatanya aribo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Reka tubandanye mu iki gice ca 14, duhere ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'9. Havuga ngo abantu barizwa n'inkuru z'abatasi. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Iryo joro abantu bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirababarira ritesi iyo tuba twaraguye mu gihugu ca Egiputa, canke tukagwa muri ubu bugaragwa. Mbega Uhoraho atujanira iki muri ico gihugu? Kwicirwayo n'inkota, abagore bacu n'ibibondo vyacu bakazoba abanyagano. None iciza suko twosubira muri Egiputa? Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba, twisubirire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rikoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu. Bitanamurira ko impuzu zabo, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli,
bati igihugu twanyurangiyemwo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho, kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobarya bwa mutsima. Icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, naco mubatinya. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Arakoze ku majambo amaze kudusomera. Twavuze ati nitwibagire isezerano. Tulisema tusisahau ahadi. Subiye inyuma gatoya, abigisha bari kumwe na Yesu mu kiyaga. Nikirudi kidogo, wanafunzi walipokuwa na Yesu baharini, Yesu yababwiye ati tuje mu bwato tujabuke hakurya. Yesu aliwaambia tuingie chomboni na kuvuka ngambo. Yesu araruhuka. Yesu akatulia. Umuyaga uba mwinshi. Basi uvumi ukawa zaidi. Baribagira ko yavuze ko bajabuka hakurya. Wakasabu ya kwamba alisema ya kwamba wavuki bahari. Batangura gukoma induru. Wakaanza piga yowe. Ti mwami turafuye. Sema Bwana tumefukufa. Ko Yesu yari amaje kuvuga ati tujabuke hakurya. Kama Yesu alisema tuvuke ngambo, byategerezwa kubuko nyene. Ilikuwa iwepo. Abisirayeli nabo barajabutse. Mayahudi nao walivuka. Baribagira urugendo barimwo, wakasahau safari walionayo ya kwamba Imana yababwiye ko bazorusoza. Mungu aliwaambia kwamba wataimaliza. Bamaze kuva muri Egiputa mu buja, walipotoka Misri kama ninavyozungumzia, Imana yabwiye Mose ati akamwambia Musa ati tora abantu 12 wachague watu 12 kugira baje gutata igihugu nzoba, ili waende kupeleleza nchi ambayo nitakayowapa. Barabatoye, wamewachagua kandi baragenda na wakaenda, barakora ivyo batumwe, wakafanya yaliyo amuru. Igihugu barakibona, basi nchi wakaiona, ababwira ati muri abantu bako bameze, wakaona gisi walivyo wanadamu pale. Kwarabi inkomezi, kulikuwa watu wa nguvu, kwarabi intege nke, kulikuwa na wenye wazaifu. Ati kandi muze mwamure n'ivyo mu gihugu mubizane. Tena wakasema mulete na matunda ya nchi muonyeshe. Kandi barabikoze. Tena yoyote wamefanya. Bose baravaye amahoro. Wote wakatoka kwa amani. Barashika. Wakafika. Bashitse kubabatumye, walipofika kwa waliowapeleka, barababwiye inkuru idonido ko vyagenze. Wakawaambia habari moja moja kama ilivyoendeka. Mbere barabereka ni bimwe mu vyo bazanye muri ico gihugu. Wakaonyesha na mazao walioyatoa nchini. Bacha baratanga inkuru. Basi wakatoa ripoti. Abaririmbyi baririmbye neza. Waimbaji asante kwa kuimba. Bavuze tuje hirya no hino dutange inkuru za Yesu. Nendeni huko na huko na kutoa habari za Yesu. Tubwire abantu bihane. Tuwaambie watu toba. Tubwire abantu bagaruke kuri Yesu. Tuwaambie watu wamrejee Yesu. Kuko agiye kuza. Kwa sababu anakwenda rudi. Abo nabo baravuze inkuru z'uko basanze mu kiriya gihugu. Hao nao walizungumuzia habari ya nchi ile. Kandi baravuga ati ni igihugu c'amata n'ubuki. Wakasema ni nchi ya asali na maziwa. Kimeze neza. Tena kizuri. Ariko lakini baribagira ko Imana, wakasahabu ya kwamba Mungu iri mu ruhande rwabo, ni upande wao. Bamwe muri bo moja kwa wao bavuze ati wakasema kiya gihugu naco tuzoshobora, nchi ile hatutaiweza. Ati kirimwo ibigatanya. Kuna watu manefili bigomoka ku bigatanya nyene, tena wanatoka kwa manefili. Ati nitubashobora, hao hatuwawezi. Ariko Kalebu yari yamaze kuvuga ati tuduge. Lakini Kalebu tayari amesema tupande. Kandi yarimwe mu bari bagiye. Tena alikuwa miongoni mwa wale walikwenda kupeleleza. Ati Imana izokiduha. Akamwambia Mungu atatupa. Baramuhaririza. Wakabishana naye. Ati nibishoboka. Akasema mwiko. Ati mbere bari abantu, wale watu twababoneka ko nk'inzige, tunaonekana kama vile panzu. Tinabo baturavye bakatubona nk'inzige nyene. Nao wakitutazama ni kama vile mapanzu. Ibi biratwigisha, haya anatufundisha mbega nk'abamenye Imana, kama watu waliomjua Mungu twibona gute, tunajionaje? Ikindi gihe ukujya wibona, kisi unavyojiona wewe, kijya wiyaturako, kile ambacho unakiri kwako,
n'abari abo mwisi nico bakubonamo, na ndicho hicho walimwengu huona. ni watura kuri umwana w'Imana, wewe ukisema ya kwamba umwana wa Mungu bazokubona kuri umwana w'Imana, wataona ni kweli. ni uyatura koko uri umunyavyaha, ukisia kwamba wewe ni mwenye dhambi, bazokubona kuri umunyavyaha, watakuona ni mwenye dhambi. Twabwiwe ngo dutware inkuru, tulisikia kwamba tupeleke habari kugira ngo tubwire bariya bakiri mw'isi, ili tuambie walimwengu kugira ngo bihane, ili watubu. Mbega wewe inkuru uri kuratwara imeze gute? Wewe unaipeleka habari vipi? Wewe uraririmba, wewe waimba, uravuga ijambo ry'Imana, Mungu. Mbega uri kurabwira abatarihana kugira ngo bakore iki? Unasema bado hawajaokoka wafanye nini? Aba usubiye gusoma bazanye inkuru z'icavutu. Hapa sasa ukisoma hapa uleta habari ya kutisha. Bachivutu abantu bari batekanye, wakatisha watu walikuwa salama, mbere bari babizeye, wana walikuwa wamewaamini, barabatuma, wakawatuma. Iyo utumye umuntu ngo aje gutata ahantu, unapomtuma mtu aende kupeleleza, bari kugira ngo agende kuraba, inapa yende atazame, amakuzanira inkuru, na kuletee habari, hama ikindi gihaje imbere, na wakati mwingine atangulie, nawe uci inyuma, na wewe ufuate, ushike hariya ahantu yamaze kubona, ufike mahali ambao ametangulia kuona. Iyo azanye inkuru y'icavutu, akileta habari ya kutisha, atera ubwoba abantu, anaofisha watu. Umunsi rero, siku hii sasa twaje kugira ngo tubabwire, tulikuja tuwaambie. Abaririmbyi bavuze neza ati tuje kurabaho mugejeje igikorwa. Waimbaji wasema tumekuja kuona mahali munafikisha huduma. Mutama yavuye ngaha Kagoma araduga mu Kinyovu. Mzee Kagoma alitoka hapa na kupanda Kinyovu. Na kindi cyari kimuzanye atari kuraba tugejeje igikorwa. Hakuwa na kitu kingine isipokuwa kutazama tunapofisha kazi. Yatubwiye ijambo ry'Imana, atuambia neno la Mungu, kandi aradushimira mu ishengero. Tena agashukuru kwa kanisa. Nami ndamubwira ngaho nilikuwa nikimwambia hapa tikoko murabahizi. Kweli nyinyi ni mashujaa. Narimvuze ati usohotse ngaha nta minota 5 wogenda utabonye irindi shengero. Ukitoka hapa hauna dakika 5 bila kuona kanisa lingine. Dusanze shengero rya Emmanuel Terminus gyuzuye nkuku. Tukikutana Emmanuel Terminus hapa Kamenge na Jahivi. Tubasabe dukomera amashimana. Basi pigeni Bwana makofi. Nuko abakozi b'Imana hano bari ku kivi, kwa sababu inaonya watumishi wako kwenye huduma, kandi muri ku kivi, tena mu kwenye huduma. Hari irindi shengero nk'ubu wo mari misi gacha wugara. Kuna kanisa nyingine inaweza kuwa na siku hizo unafunga, kubera bagiye hirya no hino, kwa sababu wanakwenda huku na huku, ariko Imana ibahezagiye. Lakini Bwana wabariki. Je rigize kabiri nza hano, mimi ni mara ya pili nakuja hapa, nasanze buzuye, nimekuja na kutaja, kandi n'ubu ndabona baruzuye, na leo wanajaa. Turahamagagwa rero kugira ngo tubwire bose, tunaitwa tuambie wote. Aha mwicaye hari ahoza abantu babiri. Hapa mnakaa kuna na sehemu zinasalia watu wawili, kugira ngo tubwire abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo, watu habari njema ya Yesu Kristo, nitubachivutu, tusiwatishe, kuko turi kubudahangagwa, sababu sisi tunao tuko na immunity. Ikiswahili anishinda narakoze cyane. Turiko ubudahangagwa kuko twamaze kwizera umwami Yesu. Manake sisi hatugusiwe kwa sababu tumetayari kumwamini Kristo. Niwe atugwanirira. Yeye ndiye mshindaji kwetu. Kandi yaduha isezerano. Tena ameahadia sisi, kuko abaririmbyi babiririmbye kama walivyoimba, ko dufise isezerano ya kwamba tuna ahadi. Iryo sezerano, iyo ahadi lidashobora kwibagirwa, haiwezi kusawika. Nao heri myaka 1000, ingawa miaka 1000, Yesu ngazorishitsa. Yesu atafikisha. Imani habwe icubahiro. Anasifiwe. Komena mashimeshi Mana. Yeni makofi kwa Mungu. Liravuga ko yanesheje, nasema ameshinda, natwe tuzonesha, nasi tudashinda. Kandi yaramaze kudusezeranira, tena ametuahidia ngo tugende tubwire amahanga yose ubutumwa bwiza, twende kuwatangazia mataifa habari njema. Avuga ati nzoba ndi kumwe nawe, nasema nitakuwa pamoja naye. Imani habwe icubahiro. Bwana sifiwe. Na ushobora guhagarara imbere yacu, kuna yule anaweza simama mbele zetu, kuko ari Imani isezerana, kwa sababu ni Mungu wa ahadi, kandi gashitsa, tena anafikisha. Imani habwe icubahiro. Bwana sifiwe. Tugarutse kuri izi nkuru, tukirudi kwa habari hii, aba bamaze kuvuga inkuru ko byagenze, walipotoa habari ilivyokuwa, havuyemo abayovya abantu, bali botekana kama wanapoteza watu, baba chivutu, wakawatia hofu. Tureke guchivuta abantu, tuache gutisha watu, tugende nk'abakijijwe, twende kama waliokoka.
Nibihe inzara irahari. Siku hizi kuna njaa. Abarimvye barimvye neza ntaco tuzoba. Baimbaji warimba hatutakuwa kitu. Imana ihabwe icubahiro. Bwana asifiwe. Naho vyogenda gute? Ingawa je, naco tuzoba. Hatutakuwa kitu. Ahubwo tugenda tukubwira abantu. Twende kuambie watu. Kwataco tuzoba. Ya kwamba hatutakuwa kitu. Kuko twebwe utugaburira. Kwa sababu yanayotulisha. Yose biri mu kiganza ciwe. Yeye ni mikononi mwake. Uwo nawe ni Yesu Kristo. Na huyo ni Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Asifiwe Bwana. Agendana n'abamuzi. Anatembea na wanaomfahamu. Agendana n'abamwizera. Anatembea na wanaomwamini. Uwamwizera naho vyogenda gute? Anayemwamini atakiwaje? Hatakuwa kitu. Imana ihabwe icubahiro. Asifiwe Bwana. Mbega waramwizeye? Je, umemwamini? Mbega waramwakiriye? Umempokea? Yesu Kristo sivayura. Yesu Kristo haiko mtu wa kulogota kila kitu. Aba mama barabizi mu isoko. Wamama wanajua sokoni. Iyo bagiye batwa 100,000. Kama wanakwenda na laki. Baragura impuzu za sorti z'abana. Wanaweza kununua nguo ya watoto. Agaca sigaza 30,000. Anabaki na kama na 30. Akaja muri vayura. Anakwenda kwa chagua. Agatora izo kwirirwamwo. Anachukua za izo baterera hejuru. Hiyo wanatupa juu. Bagatoragura na kulogota. Ariko hari iziri ku rutonde, lakini kuna zile zimekuwa kwenye orodha, niyo zinguriye ndusanzazi. Hata ukipima kukunjua hapa. Yesu Kristo nawe ivyiwe sivayura. Na Yesu Kristo mambo yake si chagua. Abamwizera bagakora ivyo ashaka. Wanaomwamini wanatenda anavyojipenda. Abo nibo bana biwe. Hao ni wanawake. Kandi abo nibo bafise amasezerano kwa nibo wanayo ahadi yanaonekana. Nibo batosangira nawe. Nibo watachangia naye. Kuri wa musi. Siku ile wo guca amateka ya hukumu. Imana ihabwe icubahiro. Bwana asifiwe. Dusivye ngaha mu gice ca 14. Hapa tukiruka ukurasa wa 14. Kubera izi nkuru bari babazaniye. Kwa sababu ya habari hizi walileta. Avuze ngo ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Wakasema kundi lote likalia. Ijoro ryose abantu bararira. Usiku mzima wote wakalala na machozi. Kubera inkuru z'icavutu. Kwa sababu wanasikia habari inkuru zitagira ivyizigiro. Habari haina matumaini. Bari bazaniwe nabo bantu. Wamepelekewa na watu hao. Lakini harimwo abazi isezerano Imana yabasezeraniye. Kuna wale walifahamu ahadi ya Mungu. Bababwiye ngo iki? Walisemaje? Abo ngo bikubise imbere y'Imana. Hao wamekwenda mbele za Mungu. Baraboroga. Wakalia. Batakira Imana. Wakamulilia Mungu. Ku murongo wa 6. Kwa mstari wa 6. Havuze ngo. Nasema hivi. Duhereye ku murongo wa 5. Tukianza mstari wa 5. Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihagararaniye nabo. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Yosua mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu bitanamurira ko impuzu zabo. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwa wao waliopeleleza inchi wakalalua nguo zao. Aba barimwo ijambo ry'Imana. Hawa walikwemo neno la Mungu. Bari bazi ko basezeraniwe. Walikuwa wanajua wana ahadi. Kandi bari bazi ko bari kumwe n'Imana. Tena walijua wako pamoja na Mungu. Atagishobora kubatsinda. Na hakuna yule ambaye atawashinda. Maze babarira ishengero ryose. Hapo wakaendelea na kanisa lote. Rya Abisirayeli. Mkutano wote wa wana wa Israeli. Ati igihugu twagiyemwo igihugu twagiye bati babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu ciza cagahebuza. Basi wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakisema, inchi ile tulioipita kati yake ili tukipeleleza eti inchi njema mno ya ajabu. Batangura gushinga intahe. Wakaanza ushuhuda. Batangura gutazira. Wakaanza gusifu. Batangura kuremesha abantu. Wakaanza kufariji watu. Batangura kubasubiza mu ivyizigiro. Wakaanza kuwapa matumaini. Bari babonye maborogo yabo. Wakiona kilio chao. Bari babonye ingene baraye bararira. Wakaona kisi wamelala wakilia. Kandi bari bamenye ko baciwe ivutu. Tena walijua ya kwamba wametishwa. Hari vyinshi biriko biracivuta abantu. Kuna mambo yanatisha watu. Hari vyinshi biriko biratuma abantu. Yale ambayo yanasababisha watu bagerera kure. Wanaishi mbali na Yesu.
twebwe twamenye Imana, sisi tulipo mji wa Yesu, tuzi ichi Imana yadusezeraniye. Tunajua ahadi yetu kwa Mungu. Yadusezeraniye ko yanesheje. Ameahidia kwamba ameshinda. Ko natwe tuzonesha. Nasi tutashinda. Kandi ko bamwizera, kwa umwamini, atacho bazomukenana, hawatakosa kitu. Tugende tubwira abantu ijambo ry'Imana. Twende kuambia watu neno la Mungu. Tugende turemeshe. Twende kufariji. Tugende dutange inkuru yategezwa gutangwa. Tutowe habari ambaye mno. Kugira ngo tubabwire, ili tuambie bizere umwami Yesu, wamwamini Bwana Yesu, bamugarukeko, wamurejeye, kuko ari watanga vyose. Kwa sababu ndiye anatoa kila. Imana yacu yabwe icubahiro. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Amina. Reka turabe ku murongo w'8. Acha tutazame hapa mstari wa 8. Baca barabwira ati uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni gihugu gitemba amata n'ubuki. Imana yacu ikiwa Bwana na anatufurahia atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Aha rero harimo ijambo ry'ubwenge. Hapa sasa kuna neno la hakiri. Avuze ati uhoraho sema aishivyo namba tumuhimbaye, ikiwa tunamfurahia azotujana muri ico gihugu, atatupeleka katika nchi hiyo, kandi akiduhe tena na kutupa. Imana yaradusezeraniye, Mungu ametuahadia, kandi nayo twagiraniye kontra, tena naye tumefanya tumesaini, idusaba kuyikorera mu kuri no mu kugororoka. Alatomba kuwa haki na ukweli. Hama ivyo nitwamara kubikora, hapo tukifanya, kugira ngo ico tuyisavye nayo ikiduhe, ili tunachoomba Mungu adupe. Mbega kuyimbara no kugirane. Sasa kumfurahia ni je? Kwitandukanya n'ivyaha, kujitenga na dhambi. Abarimvye baririmvye neza, waimbaji walimba vizuri, bavuze tusambana, walisema usizini, wewe utukana, wewe ambao unatukana, wewe uboregwa, wewe mlevi, wewe ucokorana, wewe ambao unazihaki, garuka kuri Yesu, rudi kwa Kristo. Nushobora kuvugana n'Imana, hawezi kumzungumzia Mungu, nishobora kuguha, hawezi kukupa ivyo bitari ku rutonde, kama hayo si oloza. Turi mu bihe, tuko nyakati, isi iriko irashirana n'ivyayo, umwengu unafilisi na mambo yake, kandi isi iriko iragenda yirukanga, tena ulimwengu unaenda kasi. Abantu nibo gukunda ijambo ry'Imana, watu hawapende neno la Mungu, abantu bariko birukana amafaranga, watu wanakimbia na pesa. Ivyo vyose bigatuma, hayo yote yanasababisha tubakure y'ubwiza bw'Imana, unakuwa mbali na utukufu wa Mungu. Ndabwira wewe uri ngaha rero, naambia wewe uli hapa sasa, wamaze kwizera umwami Yesu, ulishamwambia Bwana Yesu, uhindukire umwami Yesu, wewe urejee Yesu, ugaruke ku rutonde, urudi kwenye mustari. Yesu agiye kuza, Yesu alejea, kandi natebeje isezerano, tena hakawiye kwa ahadi, ariko yaradusezeraniye, lakini ameahadia kwa bamwizera, kwamba wanayemwamini bazosangira nawe mu bwami bwo watachangia naye ufalme wa mbinguni. Imana yacu habwe cyubahiro. Bwana wewe tasifiwe. Waratewe iteka, wewe umeneemewa, ufise amatwi, wewe una masikio, urumva, unasikia, kandi urabona, tena unaona, wamaumva ijambo ry'Imana, unasikia neno la Mungu kila mara. Nta kiguzi kindi gisabwa, hakuna bei nyingine unaombwa, ni kugira ngo gusa duhitemo twakire Yesu Kristo umwami. Lazima uchague mpokee Yesu maishani mwako, hama kuvyo yadusezeraniye, na kwa ahadi nta kabuza tutazobishikira, lazima tutafikia. Imana ihabwe cyubahiro. Bwana wetu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Twakomera amashi yo Mana kaye, tupige makofi Bwana, kuko yaradutoranije, yeye ametuchagua, yaraduteye iteka, ametuheshimisha. hariho benshi, kuna wengi bari hariya mwisi, wako ulimwenguni, hariho benshi, kuna kadhaa bari mwishayo y'ivyaha, wako kwenye rindi ya dhambi, badafisa niba kwenye kumva ijambo ry'Imana, hawana hata shauku ya kusikia. Nashiye programa yano, nimeshukuru orodha ya hapa, mutabana bajeti ijambo yo gusenga niyo nyibanze, nilimuuliza mzee neno la msingi wala ile neno la kuomba, hato yao tushirahisho kwa sema sisi hapa tunaweka nyimbo mfundisho kwa wale ambapo wamekisha, hata bataragizwa nabo akaja ijambo ry'Imana nyuma, na wale ambao bado hawajapokea Kristo wanasikia mahubiri hilo hili tulio na kugira ngo bamaze kukizwa, ili wale waliokoka bakomeze gukomezwa, waendelee na kukomalishwa, kugira watarizera ule hajaamini nawe yakira umwami Yesu, ayapokee Bwana Yesu. tukomera amashaba rongozi bane, urutonde ni rwiza, orodha nzuri, biravuga ngo na cumi na zile kuza, sema hakuna cha kujitetea, uko imyanya yose yatekanye, kwa sababu
kila muda umeandaliwa na kutukuza jambo jema. Abaje akibakomezwe. Wale walipokea wakomazwe, abatarajya nabo watapokea waamini. Imani ya chabichura. Anaweza sifiwe. Kwa maana wewe ndavuga ngo iki? Wa mstari wa 9 yasemaje? Mugabo ni mtugararize uhoraho kandi nituti kandi nimutinye bene ico gihugu tuzoyibajya bwa mutsima icyabakingira cyabavuyeko ariko tweho uhoraho ari mu ruhande rwacu naco mutinya Imana yacu. Lakini msimwasi Mungu wala muwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, musiwaogope. Ili jambo navuze ko aya majambo ari mu bwenge. Neno hili niliwaambia kuna neno la busara. Yababwiye ati nimutinye. Naambia musiwaogope. Kukicho gihugu kwa nchi usiogope. Hata bakirimo wale wananchi tuzomanya bwa mutsima. Utawala kama mkate. Chanio bi mutsima. Je, tuwazi mkate? Ugali kivunde kama vile tuseme ugali ya kivunde au wafata masahani akayazana hapa, mtu alete masahani hapa na weka hapa, anashika kumukeke weka mkeke, agacapira tababiri bari musangira au wali chajeri bakaravye mmenao minota 10 dakika 10 wakula masahani, watakuja kutoa masahani wote guys wote wamefilisi na wakati tuzoja kama mutsima. Anasema hawa tutawala kama mkate kubera turi mu ruhande rwande, sababu tu upande gani uhoraho Bwana Imana yachakuchora. Amina. Acha kujamba yamba. Anasema neno lingine la ati cyarakingira cyabavuyeko, kile ambacho kimewatunga kimeondolewa. Mbere machati yiki. Je, unaogopa nini? Satani twagutera ubwoba. Shetani anakutia woga. Icyamu kingira cyamuvuyeko ndani ambacho kimemulinda kimemtoka. Yesu Kristo yamusinze. Yesu amemshinda. Akiri mwijoro mu marayika. Alikuwa mbinguni, alikuwa malaika. Yaramumiza cyane. Alikuwa mtu mrembo sana. Kandi alikuwa gihambaye. Alikuwa wa kutisha sana. Icyamu kingira cyakimuriko. Kile ambacho kimemulinda kilikuwepo. Amaze kuganiriza Imana. Alipomwasi Mungu arakorokwa. Akateremshwa. Icyamu kingira kile ambacho kimemulinda kikamtoka. Umunsi nako banabwira ngo niba aramuteza ubwoba. Leo kama yeye anakutisha, achugira ubwoba, wewe usihofu. Icyamu kingira cyaramuvuyeko. Ile ngao yake imetoka. Imana yabichubahira. Asifiwe. Yesu akuzwe. Asifiwe. Nachugira ubwoba, usiwe na hofu. Abarinzi babivuze, Wabaki wamesema, tuvuze tutirema. Wasema farijika. Twamanutse mitugo hariya, tumeteremka miteremko kule. Tuje kubabwira ati murebe. Tunakuja kuambia farijika. Nachugira ubwoba, usiwe na hofu. Abamwizeye, wale waliomwamini, yaramaze kuba ubasha mu gucika aliwapa uweza wa kubadilika wao wanamwamini jina hilo. Imani yabichubahira. Asifiwe. Icyamu kingira cyaramuvuyeko. Kile ambacho kimemulinda Nivyo yakora byose ni igerege hanyuma. Hata ifanya yoyote anafanya. Bega tunasabiki na mwisho. Naomba nini? Turasaba kwizera. Tunaomba kuamini. Tumuhite Mwami mukiza bugingo bwacu. Uwe Bwana na Mwokozi wetu. Tumukore bukuri no kugororoka. Tufanye kwa ukweli na haki. Ibisigaye zobiroranye. Yaliyobakia atengeneza. Abashimishe ku Bwana. Badushimire kwa Bwana. Imana yakusezeraniye. Mungu huyo ametuwa. Isezerano ryayo rizosubira inyuma. Tena ahadi yake haijakuja. Yavuze ati sinzobasiga mwenyene. Alisema sitawaacha pekee. Sinzobasiga nk'ivu. Sitawaacha kama yatima. Nzobarukira mwemwe. Napeleka roho Bwana kubategura. Ili awaandae. Dufise mwemwe. Tunaye roho. Tugirikanya nawe. Tunashirikiana naye. Kandi baratuyobora. Tena anatuongoza. Na wacha batigia kwa data. Na wakasema nakwenda kwa Baba. Kubategura amazu meza. Kuandaa makao. Atawazoba. Ninapokaa mimi na muwepo. Imana yacu yabichubahira. Asifiwe. Na kizovako. Hakutatoka kitu. Ibyo ni isezerano. Hiyo ni ahadi. Kandi yasezeranye izobishika. Ahadi hiyo ataifikisha. Na akili dusabwa. Hakuna ambacho yamkini ni kwizera Mwami Yesu. Ni kumwamini Bwana Yesu. Tumukore mukuri no kugororoka. Tufanye kazi kwa ukweli na unyofu. Imana yacu yabichubahira. Asifiwe. Mbega witeguye. Je, umejiandaa? Mbega waramwizeye. Leo umeamini. Niba waramwizeye tunakora gute? Kama umeamini nafanya kazi. Niba utaramwizera witeguye. Kama bado unajiandaa. Nakiguzi ingazi kizoyigeramwo. Nibizo yibonekamo.
ariko abacunguwe nibo bazoyicamo. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo. Bazobona uguhimbarwa bo n'umunezero, kandi umubabaro no gushuhuza umutima bizohunga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Sinzi ko yosoma ariko tubandanye. Umutwe w'amajambo ngaho uravuga ngo imigisha izoba ku ngoma ya Mesia. Kwa kichwa cha maneno kwa Kirundi nasema baraka fanaka zitapatikana katika utawala wa Mesia. Umuririmbyi w'indirimbo ya nyuma mu gitabo cy'Kirundi, muimbaji wa nyimbo ya mwisho kitabu cha Kirundi, yaririmbye ngo ingoma zose zamazikenda zikuranwa. Anasema utawala wote uwa unageuzana. Arashira kote abangi Imana nibayisenge, anasema wanao muasi Mungu na kutokumuomba abo ngo bazofa bose ntibibukwe, watakufa wote jumla bila kukumbukwa. Kutibukwa nuko bazoba baterewe mu muriro w'Gehinomu. Kutokukumbukwa ni kwa sababu wameingia jehanamu. Ariko ngaha twumvise ngo hazoba inzira y'iroro. Hapa tunasikia kutakuwa njia ya kunyooka. Iyo nzira izokwitwa yera. Njia hiyo itaitwa takatifu. Kandi ngo abanduye mu mitima yabo ngo nibazoyicamwo. Tena wachafu hawatapitia. Abakora ivyaha naho vyogenda gute, iyo nzira yera nayo bazocamwo. Kuko twavuze ko ivya Yesu atari vayura. Kwa sababu tulisema mambo ya Yesu sichagua pale. Ariko kandi ngo abayicamwo bose nabo bamwe ngo bijuju. Lakini wanaoipitia wote hata akiwa kuna wasio na akili, abo ngo nibazozimira, wao hawadapotea. Imani ihabwe icubahiro. Bwana wetu asifiwe. Tuvuze umuntu w'ikijuju, tukisema mtu mwenye hana akili, muke abwenge, yani mpumbafu, wamubwira kuja kuri gare du Nord, mwambia kwenda kwenye barabara kuu huko, akagenda, anaenda duka kwa Buyengero, na anaweza kwenda kwa hapa kwa kanisa ya Buyengero. Ariko ango abazoyicamwo, lakini hapa inasema wale watakaoipitia, kubera izo bitunganije, kwa sababu itakuwa ni safi. Naho ngo bamwe bijuju, ingawa kutakuwa mapumbafu, abo ngo nibazozimira, au hawadapotea. Ngo nanambwe hakuna simba izobamwo ambayo itakuwepo. Nani bikoko vy'inkazi, hakuna hata minyama mikali izoyibamwo, itakuwa pale. Urashobora kuburi kuragenda, unaweza kuwa unatembea no musi leo hii ugahura n'ivyako, unakutana na dhambi, ugahura n'ingwara, unakutana na magonjwa, ugahura n'ubukene, unakutana na umaskini, ugahura n'abakubuza, unakutana na wale wanakukosesha. Ariko muri iyi nzira, lakini katika njia hii izobangwa ari inzira yera, itakuwa ni njia takatifu. Abazoyicamwo, wale ambao wataipitia, bazoba abantu batunganye, watakuwa ni watu watakatifu. Abo ngo nta kizobitambika imbere, hao hakuna yule ambaye atajisalimisha, kandi bazoba ariko bararamiriza, wao watakuwa akienda bagana umwami Yesu, na kwenda kwa Bwana Yesu, kugira ngo muri rya sezerano, ili kwa ahadi ile babane nawe, baishi naye, basangire nawe, sangie naye, babeho waishi ibihe bitazoshira, milele hadi milele. Imani ihabwe cyubahiro. Bwana asifiwe. Bwira mugenza wetu dufite isezerano, mwambie ndugu jirani yako ya kwamba tuna kandi rizosohora, tena itafika. Imani yaradusezeraniye, Mungu ameahidi. Ihabwe cyubahiro. Asifiwe. Ni Imani itabesha, Mungu asiyedanganya, uko vyogenda kose, yoyote ile ico yasezeranye izogishitsa. kila ambacho ni ahadi, uri umuhigwa wewe ni mwenye heri, wamaze kumwakira, tayari kumpokea, akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Bwana na Mwokozi wako maishani mwako, kwa sababu una ahadi. Kandi yasezeranye tena aliyeahadia si umwana w'umuntu, si mwanadamu. Umwana w'umuntu ashaka kusezeranira, mwanadamu anaweza kutia ahadi, ejo agahindura, kesha na badili. Programa y'Imana nihinduka. Basi ratiba ya Mungu kuva mu gihe ca mbere, kwa tangu awali, niba mumaze kwiga ibihendwi, kama umejifunza nyakati kuva mu gice ca mbere, tangu sura ya kwanza, haisi atacaha cari bwakogwe, wakati dunia ilikuwa bado haina dhambi, ivyo Imana yagisezerana, Mungu akafanya ahadi, byose byarashitse, yote yametokea, kandi n'ubivyo yatuvuzeko tena yale amesema bizoshika, yatafika. Imana yacu yagwe cyubahiro. Bwana asifiwe. Amashi ku Mana, makofi kwa Mungu. Hari Imana twizeye, Mungu tuliamini, huyo ni mzima. Imana isezerana igashitse, Mungu anaweka ahadi. Haleluya. Amina. 10 havuga ngo abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo, bazobona uguhimbarwa bo n'umunezero, kandi umubabaro no kwicuza umutima
bizohunga. Imana yacu ihabwe na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapita, itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Abacunguwe n'Uhoraho, wale waliokombolewa na Bwana, abo ngo bazogenda, hao wataenda bashike Siyoni, wafike Sayuni, baririmba, wakiimba, banezerewe na furaha, batazira, na wakisifu, kandi tena ngo gwicuza umutima, basi wao huzuni, kwidodomba na kuugua, kumva maganya, kusikia wanaziki, ivyo ngo bizohunga, hao yatawakimbia. Imana yacabwe cyubahiro. Bwana wewe tasifiwe. Urumuhigwe wewe wamwakiriye, wewe ni heri, urumuhigwe wamwizeye, wewe kwa sababu umemwamini, urumuhigwe witeguye kumakira uyu munsi, wewe ni heri unataka kumpokea, urumuhigwe wewe witeguye kugira ngo urokoke, wewe ni heri umejiandaa uokolewe, kugira wewe ni heri umejiandaa uokolewe, kugira ili ujiandae furaha hii. Waimaji wafike hapa, waimbe, haba nawe utawe kwiyumvira, nawe uanze fikira. Imana yaguteteka, Mungu amekuishia, yakuhaye ubwenge, amekupa akili kugira ngo wiyumvire, ili ujifikiri, kugira ngo usuzume, ili ucheke, uone, ugendereze, upeleleze ibihe nyakati ingene biriko biragenda, vile vinavyokwenda, turi ku musozi, hizi ni kama Mwami Yesu agiye kuza, Bwana anakuja, natiza gushitsa isezerano, hataogopa kufa, urumuhirwe waza kumwakira, ni heri mpokea, akawumana n'umukiza mu gihugu bwawe, kwa Bwana na Mwokozi maisha yako, uzoririmba, wewe utaimba, ukuzomutazira, kwa sababu utasifu, uzosangira nawe, wewe utatangia naye. mbega utamwizera mu mzee wewe hujamwamini Bwana Yesu, utaenda wapi? witeguriye iki? Umejiandaa nini? Sinakwifuriza kuzomuhombe, Mimi sitaki wewe upoteze, aricyo gituma nakusaba, ndio maana nakusihi muri akanya nyene, ili kwa muda huu utere intambwe, wasi upige hatua, urudi hapa, hanyuma abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu bariteguye tayari, kugira ngo ili ya kwamba bakurambike ku biganza, uweke mikono, kugira ngo nawe na wewe ejo abaririmba bazaga kesho waimbaji bakaririmba bakatuma mu kirere, wakiimba na kupanda, na wewe upande, ati isezerano, kwa sababu ya ahadi, y'amasezerano, uliomba ahadi, nabaye ikaze, ndio wakarimu, utarize Mwami Yesu, ndio utamwamini Yesu, utakira Mwami Yesu, utamwamini Yesu, washaka kumakira n'umunsi, unataka kupokea leo, kama kweli Mwami Mukiza w'ubugingo bwawe, awe Bwana na Mwokozi maishani mwako, shike yako byamfukama, karibu hapa, wewe wizeye Mwami Yesu, na wewe uliamini, ushaka kwisabira ingomezi kugira ngo unataka nguvu ili usimame, unakeneye ingomezi, unataka nguvu kugira ngo uhagarare, ili usimame muri kino gihe cy'igatwa, kwa siku hii ya kazi, ili uombe nguvu, maze ili ubandanye bamiriza, uendelee wizeye Mwami Yesu, na kuamini Yesu. kazi Karibu abarinzi bashireko, waimbaji waimbe, nawe uvire, na wewe usuzume, uteke, urabe, utazame, amushike hano, kisha uwe hapa, kugira ngo dusenge Imana, ili tuombe Mungu. niko kandi Vivyo hivi ejo si wawe, kesho si wewe, urikore Yesu n'ubuyoboza, kama Yesu mbese anakupesa, abayoboza yose agabitegura, anakuta umejiandaa, ni umwanya mwiza ni muda mzuri, kugira ngo ushike hano, ni muda mwafaka kugira ngo usenge Imana, unakwenda kuomba Mungu, ube wizeye Mwami Yesu, kabla Yesu, ushaka ingomezi, nataka nguvu, uri we wasubira inyuma, umerudi nyuma, ushaka kugaruka kuwuzana Imana, na Kristo, ni umwanya mwiza ni muda mzuri, kugira ngo ushike hano, ili mwe hapa, abarinzi bari kuririmba, waimbaji wanaimba, bakayagiza ni kusubiza, muda mwafaka kugira ngo dusenge Imana, wetu Mungu. Bana yumvira, bana nisuzuma, Wewe endelea na mbega bimeze gute, je, nani yanuye, nani mtani huyu? ejo si wawe, Yesu si wewe. Yesu agiye kuza, atubaza turanyizeye, Aikanauliza kugira ngo ushike hano, ili ufike hapa, kugira gusenge Imana, kugira ko imbere y'Imana, kuwapendeza Mungu, indirimbo nyene, turishikaye
tuwapendoshe Mungu atumiye cyanyuma atumiye cyanyuma ana kwasubira igihe cyiza cyo kugira ngo tubere igitanzo kugira ngo dusenge Imana hasi hari ibindi banayisuzuma kugira ngo usabe Imana idushobose